upigaji kura ni kama mtihani. Mumefaulu mtihani, hongera sana. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kisha. Kuri no musi genekerezo cya gatatu Munyonyo, Samia Suluhu Hassan yarahiye nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania, akaba baye umugore wa mbere atwaye kino gihugu kuva mu mwaka w'1964 igihe Tanzania yavuka. Mu bitavye bino birori vyabereye i Dodoma harimo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Hakainde Hichilema president wa Zambia, Daniel Francisco Chapo president wa Mozambique, Constantino Chiwenga icegera c'umukuru w'igihugu wa Zambia, Jessica Rose Epel Alupo icegera c'umukuru w'igihugu wa Uganda, Abraham Kitule Kindiki icegera c'umukuru w'igihugu wa Kenya, n'abandi bategetsi harimo bahoze batwara igihugu ca Tanzania, abakuru b'amadini n'abandi. Mw'ijambo giwe Samia Suluhu Hassan yashimye abanyagihugu bose bamutoye n'abatamutoye ndetse n'abatitavye amatora, yabashimiye anabibutsa ko burya amatora arakaryo keza ku munyagihugu ko guserura ivyiyumviro vyiwe mu kwitiramwo abayobozi bazitangira igihugu mu kugikorera maze bakagishikana ku iterambere rirama. Samia Suluhu Hassan yavuze ko kuba bamutoye azokwitangira igihugu agakora atiziganya, akoresheje ingufu ziwe zose, impano ziwe zose hamwe n'ubwenge bwiwe bwose. Yashimiye abo bahiganywe akeza batsinze ahereye mu izinga rya Zanzibar, ashimira kandi n'abatowe mu nama nshingamateka, anibutsa batsinzwe ko watsinze azotwarira bose atitaye kuba mutoye canke abatamutoye. Yagarutse ku ntureka zimaze iminsi ziba mu gihugu ca Tanzania, avuga ko hari abagerageje gucanishamwe abatanzania haba mu karangamutima kabo canke muri politike. Samia Suluhu yagaya bakoze imigumuko ndetse anatangazwa no gusanga mu bagumutse harimo n'abavuye hanze ya Tanzania. Yabwiye abatanzania ati amatora araheze, muze twubake igihugu cacu n'ubumwe bw'abatanzania. President Evariste Ndayishimiye, umwe mu bashitsi biteka bari bitavye bino birori, mw'ijambo giwe yakeje abatanzania ati ndabashimiye ku kuntu mwatoye, ati murabizi ko mw'isi y'iki gihe ku munyagihugu gutora n'inka exame canke ikibazo, ati rero kino kibazo mwagitoye, felicitation. Nk'abarundi tubemereye ko tuzobana namwe kandi tukazokomeza gukorana n'abatware banyu mu gihe cyose tuzoba dukenewe. President Neva yibukeje kandi Samia ati President, abarundi n'abatanzania turabavukanye kandi ubu buvukanyi ntibutanguye uno munsi, ahubwo bwatanguye imbere yuko tunaronka n'intaye yo kuyikukira. Ati mumenye ko umunezero w'abatanzania n'umunezero w'abarundi. Yabwiye President wa Tanzania ati amahoro nta kiguzi afise, ati abatanzania mu bitahure mu myaka 60 yose Tanzania yabaye akarorero k'amahoro, umutekano n'iterambere. Twipfurije Tanzania kuguma muri systeme y'amahoro, umutekano n'iterambere. Aya matora yabaye kuwa 29 Gitugutu. Samia Suluhu Hassan, umukandida wa Chama cha Mapinduzi, yayatsinze ku majwi 97 n'ibice 6 kwijana. Ariko aya matora abamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bidoze ko bakumiriwe, ibintu vyatumye benshi baje mu mabarabara biyamiriza aya matora bavuga ko atari mu muco. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi harimo umugambwe Chadema biyamirije ibyavuye muri aya matora ndetse bakavuga ko yari nkinamico, ati twebwe ico tuzi nuko atamatora yabaye muri Tanzania. Abagenzuzi mpuzamakungu hamwe n'imiryango yita hagati k'akazina muntu bagaragaje impungenge mu gihe leta ya Tanzania yemeza ko amatora yagenze neza kandi mu mutekano. Tanzania ni igihugu gikomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Iki gihugu gifise ikivuko ca Dar es Salaam, ikivuko gikomeye cyane kubera ko niho haca ibidandazwa byinshi
bija ku masoko y'u Rwanda n'u Burundi. Umutekano muke w'iki gihugu ca Tanzania wogira ingaruka mu karere na cyane kuri bino bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Niyo mpamvu atanumwe atokwipfuriza amahoro Tanzania. Aya mahoro ntazoba ari abatanzania gusa. Aya mahoro azoba ari n'ay'abarundi, abanyarwanda, eka n'akarere kose. Wakoze kubana nanje muri video, yisangiza abandi, ufyonde like, follow canke subscribe. Tuzosubire mu yindi video.